bo bana babwire bene data dusaba umuriro wa mpemu muri iki gihe cya nyuma wacu. Haleluya. Twakemwo ntitubibishirira bifumba, mwirinde kubishirira bifumba ngo muzime n'isi, muzime n'amajambo. Abakozi b'Imana tugizwe n'uwo muriro, nta bundi buhinga buriho, ubumenyi burahaba kandi ni bwiza, ariko turakeneye umuriro wo mu ijuru uca urubanza. Amen. Abakozi b'Imana tube maso, umuriro w'Imana ntutuzime, twirinde kujya kurahura ahantu. Twe turafise aho turahura, ni hariya mu ijuru. Abakozi b'Imana turakeneye umuriro w'Imana. Turakeneye umuriro w'Imana. Umuriro w'Imana wake wake, umuriro w'Imana wake wake. Umuriro w'Imana nugere gute? Mureke umuriro w'Imana wake muri mwebwe. Ya Pentekoti y'urukundo, yo kubarana, yo gukunda ibikorwa by'Imana, yo kugira umwete wo gusenga Imana, yo kugira umwete wo kumva ijambo ry'Imana, umuntu agapfukama akuzura ubushobozi bwa Mpwemu Yera, Mpwemu Yera akamuzako. Nitwongere tuyihamagare igaruke. Abami ba mbere igice cya 18 aravuga ibyabo na Eliya. Hano dusomano maze Eliya barira abantu bose ati nimwigire hino. Nuko abantu bose baramwegera, asa nasa n'igicaniro cy'Uhoraho cyari cyahovotse, araheza yabira y'amabuye 12 nk'uko igitigiri cy'imiryango ya bene Yakobo kingana, ari wenyine ijambo ry'Uhoraho ryaje ko riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Umurongo wa 36. Maze igihe cyo gutanga ikimazi cyane kera kigeze, uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi aravuga ati Uhoraho Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wewe Mana mu Bisirayeli, nanjye ko n'umusabyi wawe, kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Unyumvire se, Uhoraho, unyumvire, kugira ngo abantu bose bamenye ko ari wewe Mana, Uhoraho, kandi ko ari wewe ugarukana imitima yabo. Maze umuriro w'Uhoraho ucuratibuka uturira ikimazi cyo kosa na zangwi na yamabuye n'umukungu ubigata na y'amazi yo yari mu muvo. Maze abantu bose babibonye barunama bashika hasi, baravuga bati Uhoraho ni we Mana, Uhoraho ni we Mana. Imana nihawe icyubahiro. Izi ni inkuru za Eliya n'umwami Ahabu. Eliya ngo haciye imyaka 3 n'amezi 6 imvura itagira gute. Uwo mwami Ahabu yari mubi, yari yarakwegeye Abisirayeli mu bigirwamana, arabibagiza Imana nyamana. Hanyuma rero Eliya sinorinda guciye yaciye ibyo byaciye, muramuzi ingene yahunze, ingene yabaye kumugeza agaburirwa n'ibikona, ingene yagiye ku mupfakazi akama arya agafu n'amavuta byahezagiwe, kuko Eliya ubwo rugo rwamuhaye indaro.
hanyuma rero hagera igihe Imana iramubwira ati genda wiyereke ahabu, genda umwiyereke mu Bisirayeli ngo Ahabu yari yarishe n'ababwishwa n'Imana. Ahabu abantu bose bakwegeye kubigirwamana n'umugore we yitwa Yezebeli. Hanyuma rero ngo arimo aragenda, hariho umuntu w'Imana yitwa Obadiya, umwami ngo yarimo aragenda aza abona Eliya. Wari Eliya? Ati ni jewe. Wowe uri ngaho ninjye n'umwami yatumye intumwa ku bindi bihugu ngo aho bazomukonera bose bamuzana kwica, none uri hano? Atoya, ntanyica, ahubwo genda umubarire ko tubonana. Ati ntunyice, nujishe umutwe, erega nohava ngaho mbema agaca gutwara ahantu, nagaruka nakura ngasubira aho bari kumwe. Ati ndakurahiye uguhoraho kuhoraho. Umwisirayeli avuze ngo ngurahiye uguhoraho kuhoraho, yabarahiye, yabavuze ukuri. Genda umubwire ko uyu munsi ndamwiyereka. Aca agenda aramubwira ateko umwami arabaranza. Eliya aca aravuga ati hamagara abantu bawe bose bakoranira aha, kandi bya bishegu byawe nibize bikoranire ngaha. Hanyuma jewe barajya gutanga ikimazi, bahamagara Imana yabo izane umuriro uvuye mu ijuru. Iyo bari bayitaziriye Imana ngo ikirere, Imana iganza ikirere. Hari iyindi Imana iganza ikirere atari Imana yaremye ijuru n'isi? Ndayihaye. Hanyuma rero barabigira, Eliya guhamagara abantu, aravuga icyo Imana yamubwiye ati ibishegu nibitanga ikimazi nibyahamagara umuriro ukaza, iyo Mana izoba ariyo, nanjye ninayihamagara Imana yanjye ikazana umuriro, nizoba ari Imana. Ngo abantu baramwegera. Haleluya, iryo jambo ryarafashe. Ngo abantu bumvise baregera, baca bose barakorana, no kuvuga imitima yabo yaciva kuri bya bigirwamana. Nk'abakirisi umwe, iyo mitima yanyu muyegereze nde? Yegereze Imana na Yesu, yegereze umuremyi w'isi. Wewe uri hari inyuma, wowe uri muranyumva, wewe uri hariya mu cyugamo, mwebwe turi hano, twegereze Imana yacu umutima. Ngo bari bategereje kuraba ikigira gute, ikikora, kuko ntibari kumva ijwi ry'Imana no kubona umukozi w'Imana. Ngo baraheza baregera, barumva ibishegu birashirako. Erega ngomba kubinyarutsa kuko murabizi birashirako, birubaka, biragira ikimazi. Ariko Eliya we ngo arasana, arakora. Erega mu kw'Imana turakora. Atacukoze Imana yotasa. Oya, arakora. Hanyuma ngo arasana, agira amabuye 12 kuko imiryango ya Isirayeli imeze. Arubaka igicaniro cy'Imana cyari cyavuyeho, arashira ku ikimazi. Ibyo bishegu byari byarananiwe, murabizi. Yari yanabibwiye arishimanga ati iyo Mana yanyu iri kure. Erega niyo ngira ngo yagiye kuri ahandi tumva, ariko Imana yacu irajya ahandi tumva. Oya, eka Imana yacu ntijya itumva. Imana yacu ntigira muri hariya mu musozi uranyegeye ngo nikumva. Aho uyihamagariye hose uyitunganiye ntikumvira. Ngo acavuga amajambo 3. Aravuga ati Imana ya Aburahamu na Yakobo na Isaka na Isirayeli, ariwe Yakobo. Ati uyu munsi bimenyekane muri ikoraniro riri ngaho, mugira ngo bangana nko gutungana. Oya, bari benshi cyane, ngira no kubareza amaso byaramugoye. Ati werekane kuri Imana yo mu ijuru, ngo bazabone umuriro urakorotse uvuye. Kandi bari bakoze ikintu kidasanzwe, bari basutse ku kimazi kw'amazi
umuvu wari wuzuye amazi, ingwi zari zikanye, kumbure cyatuma Imana imuha ubwo bwenge ngo abigire. Yagira ati ntibagire ngo nanyegejemo umuriro, reka bisukiremo barabe yuko nta muriro urimo. Bazabona umuriro ururutse uturiye inkwi n'amabuye arayaturira, kandi amabuye ntaturirwa n'umuriro usanzwe. Oya, n'amabuye arashya n'ivu rirashya na ya mazi yose arashya. Abisirayeli ngo baca bose barunama, kuko umuriro uraca urubanza. Waciye urubanza hagati y'ibishegu na Eliya. Byari byarigize agakomeye ngo hari byarira ku meza ya Yezebeli, hariho n'ibindi bishegu bindi. Ibyo byose umuriro uje w'Imana ucuraca urubanza. Eliya yaciye abyishyira ku mwonga, izina ry'ibishegu rirazimanga, izina ry'Uhoraho rishigwa hejuru, imvura iciragwa. Nagira ndababwire, umuriro n'igikoresho Imana yahaye ishengero ryose n'abakozi b'Imana. Utagira uwo muriro ntacyo uzoshobora. Oya, utagira uwo muriro bizokunanira. Utagira uwo muriro isi izoguhitana. Utagira uwo muriro abayobeza benshi bazoza bagutware. Bamwe bagira ngo batantore ngo ngwindi wanje, naho ugira akaguhutaza ari umukire ngo nigoca wizira iwacu. Bariho, ariko niwagira uwo muriro ntibazogushobora. Uzotahura. Dusaba Imana ngo izane umuriro muri uyu munsi, tugira tuve hano tugende twaka, tugende twuzuye mpemu yera. Uwo muriro wari ufise ba Eliya ukabaza ko rimwe, ariko twebwe wamuraka. Wari ufise abaherezi, ariko twese ubu twitwa abaherezi biki? B'Imana. Petero siko yavuze, ngo mu bwoko bwera, ngo muri hanga ry'Imana mukoranije kuba abami n'abaherezi. Turabaherezi, dukwiye kugira umuriro w'iki? Abifuza umuriro w'Imana ashyiraho hejuru. Haleluya. Mwifuza uwo muriro ubanza. Ngo masome yandi majambo make mbeza. Hariya mu byakozwe n'intumwa kabiri. Erega natwe Imana yaraduhaye icyo gikoresho. Ishengero yararihaye uwo muriro. Haleluya. Umuriro w'Imana waratse. Umuriro w'Imana waratse mu ishengero. Ibyakozwe n'intumwa kabiri. Ibyakozwe n'intumwa kabiri. Umurongo turi ku murongo wa kabiri n'umurongo wa kane gusa. Havuga ngo haza igihinda kivuye mu ijuru, giturumbuka mu guhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Habonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro, bibaja kumwe, bose buzuzwa mpemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mwe babahaye kuzivuga. Mbega murifuza umuriro wa mpemu aranezereza, mpemu n'umwigisha akomeye. Hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 14 umurongo wa 26 havuga ngo uwo mwitsa niyaza ari we mpemu yera, ngo azobigisha ibintu bingana iki? Ngo azobigisha ibintu byose. Umunsi umwe narisagiye ibitoke na data, tukajya mu gukanya. Uwundi munsi umwe rero sorero niso akaza agasanga imibiri y'imito biteretse akayitegereye, ngo turacitse amabere, kuko yamenya yuko naza gushiramo urubetezi.
ngo ziracitse amabere, akitegereza kama yijokota ngo ziracitse amabere, ngaterura umubindi umwe ngamushira w'amaki, wewe akagoma ngo ndamuhe ace yibeterera ngahengera hajya nyene unyobwa nkamuhana, sindamuha ngo abetere, ndamuhanywa ya make ndimo ndani. Agaca avuga ngo hurahenaka ngo yampaye inka ngo ibi nibi ngo urumva ngo ibyo bitongura ibi ngo biri. Ubundi munsi njya guhanuza mwarimu wanjye rero ngira ndababwire mpembe cyamara, nari nuzuye mpembe, nari umunyagici, nabatijwe na mpembe ndi umunyagici. Ndagenda kumuhanuza, mwari genda afise umutama nkanye ajavuga ngo ziracitse amabere, none ndabyifate nkoni ngo dufate umubindi umwe umuhiri ibeterese uzobikoze. Ntego nja ndataha ntwaye iryo rya mwarimu, nshitse mu nzira mpema araza ati ntumuhe nega niyabetera nzovuga ngo ndaguhawe n'umwana wawe, arimo araha abandi ngo wa muhungu wanjye ngo nibayampaye. Nja ndana kwema sinamuhaye, nyagumanywa namba yaranka ivyo biramuraba nikazimana mubangamu, ariko data yapfuye yihanye yuzuye mpemwe, niwe yanywa make ya mbere ajya bakuye ku bwato. Ntimuze mutinye kwerekana Imana muri abantu b'Imana, ntimuze mutinye kwerekana Imana, kuko mu by'Imana izotubaza ko twabaye umuco. Data yapfuye yihanye avugishwa n'Imana, arimo arasenga ugiye kumuramutsa, wari umaze urubanza utagomba kuhirirwa rucererwa wacu ugenda. Yarasenga, gasengera abakozi, gasengera iyo baja, gasengera iyo baduga, kandi agahishurirwa kwereka amabanga y'Imana. Ngoba ndababwire bene data, dusaba umuriro wa mpemu muri iki gihe cya nyuma wacu. Haleluya! Twakemwo ntitubibishirira bifumba, mwirinde kubishira bifumba ngo muzime n'isi, muzime n'amajambo. Nyamara numva abantu b'Imana ingene bafyina, akabwira umuntu, naragendanye n'abantu bajya bakunguruza abantu aba batwara abantu bari hari iwacu nkandi vumbi, aba barahaza. Akabwira umuntu hariya muri gare du Nord ngo urandinda ngo ndimo ndamanuka mu Bugarama, ndi none ico kinyoma agenda akagumira mu rugo hariya kuri gare du Nord n'umudugu kiri ngaha azorinda mushikira yabaye ate. Abantu ivyo barabikoresha abantu ngo ndimo ndaza atarambara n'inkuru ngo je ndimo ndaza uti mbega waje ngo ndimo ndaze. Muravyirinda abakozi b'Imana, uramubwiza ukuri ati ndimo nditegura sidaza. Akabijya mu bantu babesha ngo ndimo ndaza, uri muri gereka kw'amakara. Ndimo ndaza gutegereje gaho ukamugerageza, kandi wabwire uri muraza, mubwire uti jewe ndimo nditegura mugabo ngira nze, ariko ntuvuge ngo ndimo ndaza ndi mu nzira ngo agutegereza kubure. Nari byo si ivyaha, ni ivyaha. Imana rero idufashe cyane, dusenga Imana kugira ngo umuriro w'Imana ugire ute wake mu ishengero ry'Imana. Ishengero rya Pentekote rirangwa n'uwo muriro, rigizwe n'uwo muriro. Abakozi b'Imana tugizwe n'uwo muriro, nta bundi buhinga buriho, ubumenyi burahaba kandi ni bwiza, ariko turakeneye umuriro wo mu ijuru uca urubanza. Waraciye urubanza hagati y'ibishegu, waraciye urubanza hagati y'aba Petero, narakurikiranye sanga bamaze kuza k'uwo muriro bakijije ikirema kimaze imyaka cyaramugaye. Ahantu hama haca abaherezi bakuru bagenda bakwega impuzu zivuga ko inzogera, izamba ziri imbere yabo zigenda ziravuga ngo umuherezi araje, akamusega ko yari afise amahera akamuha.
ariko umunsi haza abantu bato mugabo bari mu muriro w'Imana. Haleluya. Ngo barahaca murazi usegasega wabonye wese ngo ni mwumve. Petero arahagarara ati twebwe ibyo tuguha nta mafeza n'amazahabu tugira. Umenga umutima we barawupfunye tenabuza bosaba ati mugabo icyo dufise turakiguha mu izina rya Yesu. Ukwizera guca kuravunduruka kuraza ati ndabico bamba ati mu izina rya Yesu haguruka. Bwa bumuga bwe bwose yumva amaraso avuye mu mutwe, yumva agiye mu ngingo, agiye mu mitsi, yumva imitsi yonyagamuka yinyagamuye nk'abandi, arabaduka carahagarara. Baramuha igisumba ivy'umuherezi yahoraho atagira umuriro w'Imana. Ngo acatandukana nabo yitera hejuru ashima Imana himbaza. Abantu bari hariya baramuraba ati ujya si cya kimuga, ujya muntu usumwe yahora yicara yemwe ntitwamuciye ko yicaye hajya asegereza. Si umwe baba baterura yari yararuje umuryango baterura bazana. Hanyuma rero uwo munsi yarahuye n'umwami w'abami, ahuye n'abakozi b'Imana bari mu Imana bari mu muriro. Amen. Abakozi b'Imana tube maso umuriro w'Imana ntutuzime. Twirinde kujya kurahura ahantu twe turafise aho turahura ni hariya mw'ijuru kandi umuriro twarahuse. Hanyuma rero baca baja mwirinde ry'icyo kimuga ishari ririho. Bataba abagabo ubwo bugabo bwamye kandi turabuzi n'uburovyi ni bwiza no kwiga. None ibintu bakoze ikirema kirahagurutse none twebwe bimenyekanye iyo nkuru yabikandagara twebwe ibyacu byotituka ngo tubazivye. Barabahamagaye barabazivya koko barababuza. Umuntu umwe yitwaga Mariyeli ngo arababwira ati mwabagabo ejo budahanutse umuntu yitwaye yadutse ari kumwe n'umugwi w'abantu yarapfuye n'udaduka apfa mukabe aba bantu genda byitegereje murabiraba neza. Ibi bintu niba bivuye ku Mana aba bantu ntibuzobashobora, ariko n'ibyaba bitavuye ku Mana bizoserwa nk'ibyabo. Mugabo ngo tubahamagare tubahirize ngo barahamagara barabakubita. Abakozi b'Imana turakeneye umuriro w'Imana. Turakeneye umuriro w'Imana. Hanyuma ngo bacababwira ijambo ryanyubatse mu mutima by'abantu bari mu muriro w'Imana. Ati ibintu nimubireke nimusubire kuvuga iryo zina ngo mubivuge turabihanije. Petero ngo nabari kumwe ati twebwe ntidushobora kureka kuvuga icyo twabona. N'icyakijije uwo muntu yaronse ubushobozi, yaronse ukwizera hawe na Yesu. N'umwe mwica, n'umwe mwabamba, niwe akoze ibi, niwe yakijije uwo muntu. None twebwe ntidushobora kubireka kubivuga, kirazira. Ngo barabakubita ati none tugira ko n'abantu babibonye nibagende. Mugabo ntimuze musubire kubivuga. Ubundi munsi umwe barafata barabafunga. Hanyuma Imana irabakurayo ngo basanga barimo baravuga ubutumwa hajya mu rukerera bari mu rusengero. Abagabo bashitse Kena amanezererwa iri jambo ry'Imana tuvuga. Yagomba isi irakura hasi, yagomba imisozi iragwana. Ndishobora kunyiganza ijambo ry'Imana. Ndishobora. Yesu yavuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yohaguruka akagwanya ijambo ry'Imana, ujya musozi wopfaho ntimugire mu ijambo ry'Imana ndetse mujya musozi. Ujya hoza abantu b'abahinga bakazana imashini buri mu kiyaya bakawusunurira aha.
ariko ijambo ry'Imana ubutumwa tuvuga buzoshikana abantu mu ijuru. Abantu nibihana bakareka ibyaha buzobashikana mu ijuru, buzobarinda kujya muri gihonomu. Ujya musozi wovaho ariko ijambo ry'Imana ntiryovaho. Naho ubushobozi bwa shetani Yesu yavuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yo kuguruka ndashobora kunyiganzura ishengero iri rifiswe iri shengero muboniri kujya riganzwa n'umugabo akomeye. None ko bicaye batekereje nimugere twebwe twatuje batekereje n'agakiza karimo. None ko barabi no kandi izuba rimurira. Oya, hajya harimo umugabo ahambaye abaragiye, umugabo akorana n'abakozi. Aya majambo tuvuga si amajambo yacu. Umuntu umwe yaraje w'umukuru ndimo ndavuga ubutumwa ikigoza arumviriye ngo none bijya bintu n'icyo mwamutondekeye ngo ujya mwabimwandikiye ngo murabitegura mukabimuha akajya kubivuga. Toya, ni ijambo ry'Imana arimo aravuga. Imana idufashe cyane. Iri shengero naryo yari bambiwe ku musaraba. Iri shengero naryo yarigiriye ikuzimu. Iri shengero naryo yarizukiye n'amarembo y'ikuzimu yotoboka. Yesu yavuga ati naho shetani iyo mpemu mbi yo kwegeranya ububasha bwayo bwose bukaza butumbera ishengero nibwo rinyiganza. Kirazira, kirazira, kirazira. Nagomba ndababwira, mwavuze ngo murifuza ko umuriro waka, nanjye ndifuza ko waka. Ndifuza muri iki gikorane ko nokiva mu butavuye wisi. Ndifuza ko nokiva mu genda nakaka. Namwe bene data muve ngaha muri iki gikorane muri nico mutwaye, kandi niwaba uri umukene ntiwifate uko utari. Eka hari abantu bifata uko batari, hari abakene. Ukenye barira Yesu uti ndakenye, ndaho gusa singira umuriro narazimye, kandi urabe ibyakuzimije Yesu ari kubarira. Wihane uce bugufi. Ndarangije. Imana nibahezagiye. Mbega murifuza uwo muriro.